uku kwezi n'ukwezi gutekemo ingaburo zo kugufasha. Mwumvirize neza. Zaburi 103 ku murongo w'indwi havuga ngo yamenyesheje Mose inzira ziwe, ibikorwa vyiwe yabimenyesheje Abisirayeli. Hano sindi ko mubona ugerageje kwanaliza iri jambo, hari ibintu bishika bibiri Imana yakoze mugabo ibikora n'abantu batandukanye. Kuri Mose Imana yaramumenyesheje, mucoze avuga ngo he revealed, yaramuhishuriye. Mugabo hageze ku Bisirayeli raba kino kintu, umviriza, ibikorwa vyiwe yabimenyesheje Abisirayeli. Ahandi universe ivuga Abisirayeli yaraberetse, Mose yaramuhishuriye, Abisirayeli irabereka. Mukindi wako jambo rimwe yamenyesheje, ariko kuri Mose yaramuhishuriye, igeze ku Bisirayeli ikirabereka. Mose nawe nyene n'umwisirayeli, mugabo Imana afashe iramukura mu Bisirayeli imutereka mu kibanza ciwiwe kugira ngo imuhishurire inzira zayo. Mushoboza bakoresha ijambo ngo his character, umutima wiwe. Mugabo mukindi bakoresha ijambo inzira ziwe. Ikintu cyose tubona gikoreka kiba gifise inzira caciyemo n'umutima wagerekeje. Hari abantu muri nosi babona igitangaza cabaye, muga hari abandi hano muri nosi bamenya inzira igitangaza gicamo. Iyo umuntu azi inzira, the pattern canke shema canke mode de fonctionnement, nibaza ko mu gifaransa aricyo jambo nokoresha, gikintu ico kinazosura kandi kukibona kibaye. Tandisike uwakibomye rimwe ashobora kukibona iryo rimwe gusa. Hari abantu muri kino kibanza bavuga ati hari umunsi sinigene byari byagenze, uwo munsi wabaye umunsi udasanzwe ku buzima bw'iwanje. Kumbura Imana namugendereye, hari ivyo yavuganye nawe, hari ivyo yamukoreye, ariko vyabaye uwo munsi akifuza kubona ivyo bihe bigarutse. Kumbura Imana igize ubuntu akazosubira kubibona. Mugabo hari abandi bazi ukungene baprovoke Imana iyo bakeneye ibihe kanaka ku buzima bwabo. Aba bantu baratandukanye n'aba bandi. Aba bandi babona ivyababayeko, ariko aba bameze nka Mose vyama biriko birababako. Mbwira umuntu hari wandi wabuti Imana ntigukeneye yuko ushikigwa n'ibintu vyiza rimwe na rimwe. Imana ikeneye ko ibintu vyiza bicika ubuzima bwawe. Sirikora mureka mvuga muri ko kibanza. Abameze nk'Abisirayeli bashavuga ati hari igihe Imana yatugiriye ubuntu, mugabo abameze nka Mose munyumvise neza bazi umutima w'Imana. N'igihe Imana itafise iyo programa barazi kungene bayi programa. Sirikora umuntu yamva muri ko kibanza. Iyo umuvyeyi yibungenze ubundi kuva asama hariho urutonde ruba gwaragiyeho imbere yiwe n'imbere yuko asama yuko ibihe kanaka bishitse azovyara. Yasamye uravyumva kagira ibikisa umuntu abikeya n'ibintu biraho, n'ibintu biri predictable. Mugabo haragera igihe aho iyo vya bintu bitariko biragenda neza nkuko vyategerezwa, ubu hariho technology cyane uburyo basigaye munyumvirize kera ubuganga butaratera imbere, ibise barabiyindira bikaza kandi ibise nivyo bituma umwana avuka. Mugabo uyu munsi iyo ibise bitaje hariho uburyo bwo guhamagara ibise. Abo ndiko ndavugana nabo bariko barumva ariko ndavuga. Uku kwezi kugiye kudusiga ahantu tutarindira, mugabo tumenya ukungene ibihe dukeneye ku buzima bwacu bifashe ikibanza. Muri Afrika tukiri inyuma mu majambere, turarindira imvura. Bakanavuga ati abarimyi muze mubanze mubangire, tubanze
turindire imvura itasure hanyuma tuzoca dutera. Iyi imvura iguye bakavuga ati canke itevye bakavuga ati nimurindire. Hari abapfa gutatona bagatera igaca iteba bigaca biherayo. Hari n'abandi uravyumva ntibakontrola ibihe. Mugabo nko mu bihugu bifise ubugaragwa, ibihugu bitamenyereye imvura nk'uko kwiwacu, ibihugu biri desertique, badevelopye technologie y'ukungere bagwisha imvura iri artificielle. Qatar iheruka kwakira Coupe du Monde. Qatar ni igihugu gishushe cyane, ni igihugu uravyumva inkino ubundi nkizo abantu bavuye mu hinga itandukanye batoshobora kuza gukina. Qatar kugira ngo yemerwe kwakira iryo higanwa hari ivyo yamanje gutunganya. Barababwiye ati klima yanyu niyo shobora gupermeta abakinyi gukina, n'abarorezi ntiboza kugira ngo baze kota ubushuhe mufise. Qatar kiri yaranja ku buryo yakeye imvura idasanzwe, ari imvura irikiragwa ahandi barayigwije atamvura irikiragwa. Barakrea ikirere ku buryo abakinyi bariko barakina bari bafise amaclimatiseur ava mu kibuga n'ayandi yava mu nyubako bari bagize. Qatar irashobora kwakira izo nkino. Amastade barayubaka, ubundi bari bafise sigihugu ubundi kininiye, mugabo barubatse stade mu bugaragwa ku buryo atavyo wari kumenya. Munsi yari iheze baci babibomora basura mu buzima bwabo bwa misi yose. Turiko turamenya inzira z'Imana, turi abantu bagirirwa munyumvirize neza amahirwe canke ubuntu bw'uburyo bubiri. Ubuntu Imana isanzwe igira n'ubuntu dutera Imana kutugirira. Ndabigishe gato nk'abantu bakuze. Hari igihe umuntu abaho arindiriye ko Imana ikora, mugabo hari igihe tubona muri Bibiliya abantu bateye Imana gukora igitashaka gukora. Mbwira umuntu rero ndi wati hari umugabo yitwa Zakayo. Zakayo ntiyarindiriye ko Yesu avyiyumvamo. Zakayo yaraprovotse, yaramenye kungene yinjira. Nikima nigira kwabwira sinzi umwaka nabivuze mu kwicira icuho. Yesu aravuga ati ntibikuze yuko uyu munsi nkora programa zanje zisanzwe ntegezwa kuza kurariwa. Ntiyigeze arara kwa Petero, ntiyigeze arara kwa Yohana, ntiyigeze arara kwa Yuda, ariko yararaye kwa Zakayo. Umunyabyaha yamenye kungena captiva umutima wiwe. Hari undi mugore nkunda cyane yaragwaye butinyanka, ntituzi sinagiye, tuzi sinagiye kari kibazo yarafise. Urya mugore Yesu ntiyafise programa yo kumukiza, mugabo urya mugore yamenye inzira acamwo. Uzi ukungene yakira igitangaza ku buryo na Yesu yavuze ngo ninda nkozeko. Petero ati isengero niryo ryakubanze. Aravuga atoya hari isengero, mugabo hari uyundi muntu muri mwebwe yamenye inzira zanje, yamenye umutima wanje, yamenye ikintu akora gituma ntihangana, gituma ntarindira. Nuva amen message muri cyo kibanza. Hari igihe kubagendana n'Imana barabizi, hari igihe Imana ishobora kwiha cyo kuzokora. Ico gihe kirashobora kuba igihe cyongeweko, mugari n'igihe tubona abantu igihe Imana ari yateguye bakizanye imbere. Cyari kumara umwaka kikamara amezi 6. Cyari kumara amezi 6 kikamara iminsi 6. Kuko Imana ivuga ati uyu muntu azoba yakuze yageze ahantu, hanyuma iki nico gihe gikwiriye. Siriko biriko muranyumva, mugabo akaba abandi munyumvirize neza birukira imbere y'abandi. Imana ari biteze ko bazoba bari ready kwakira ico bateguriye mu mwaka, bakacakira mu mezi 3. Narizi ko abo bantu ari bongiye kubwira ijambo ry'Imana uyu mugoroba. Ngira umuntu hino ati ntutegerezwa kurindira igihe abandi barindiriye. Ugiye kumenya ukungene ivyawe ubinyakurisha ubuheze. Ayo majambo samajambo yiwanje Yesu avuze ngo muhere mu gihe cya Yohana umubatizi ubwami bw'Imana barabubandanira. Magatoyije muri Matayo 11 ubwami bw'Imana bagira iki? Barabubandana, kandi ababunyakura ntibabunyakurisha ubugwaneza,
ntibabunyakurisha kurindira, ntibabunyakurisha kuryama, ntibabunyakurisha ikindi, babunyakurisha uku kwezi kugusige urumuhizi. Naribuze uku kwezi kugusige urumuhizi. Mashi ya brosataya. Iyo bavuze ngo babunyakurisha, mukiri bavuga ngo babunyakurisha ubizi, mushongeza avuga ngo and violent people are attacking it. Violent people, les gens qui sont violents. Iyo bari kuvuga abantu bari violent people, ni abantu bari brutale. Mu cyambo ry'igigiriko ku jambo brutal, abantu bari brutale. Nivuga umuntu yavuze ngo umuntu wari brutale n'umuntu womenga ivyo ari karakora uravyuba nta bwenge ashiramo. Ofete mu yandi majambo n'abantu batanira protocole zari zihari. Iyo Esther aza kurindira protocole zari isanzwe ihari, nta muyuda yari gukira kiyagiye. Iyo Danieli akorera kuri programme isanzwe ihari, kurya ivyo kurya vyaterekerewe ibigirwamana, kwemera bakamera nk'abandi, ivyo Danieli yabayemo ntiyari kubibamwo. Hari abantu bazi inzira z'Imana zituma tarabasovakate, zituma batuzwa. Danieli abwira inkona ati twe duhe twirire imboga zimeje inyabutongo. Arabwira ati hamwe mwokonda umwami akambaza ko ntigeze ndabagaburira mushaka kuncisha umutwe, ati tugerageze, test us just 10 days, imisi 10, ni wasanga tkonze tuzokwikonforma kuri programme isanzweho. Ariko ni vyashika ugasanga tumeze neza, tureke gutyo kuko naho duharubwa mu mukigiri w'abandi ntiturabandi. Ngira umuntu ati uku kwezi n'ukwezi ko gukura mu bandi. Haleluya, haleluya. Uku n'ukwezi kwaho ugiye gusobanurwa mu bandi. Iyo usobanuwe mu bandi ngiki ikintu kica kiba, baca batangura kubazanya ngo urya ninde, avuye hehe, akomotse ko tutari tumuzi, avuye hehe, yahora he. Baragiye kubazanya iyo wahora, baragiye kubazanya iyo wahora, kubera ko Imana gusobanuye mu bandi. Nga biragusaba violence mu nzira zimwe zituma tuduzwa. Ivyo nzoro nkwanya kubivuga, ariko harimo ino nzira ya violence. Nta musi n'umwe Imana yigeze iduza abantu batari violent. Abapfasoni mu ntambara, abantu ngwe basikumvikana, reka tubivugane neza. Abantu Imana yashimye kuduza igihe cyose n'abantu bemeye guhagarara. Baravuga biguma vyoroha, imvura igwa itagwa sindabivamwo, ahubwo ndarondera kumenya igituma bitari ko biraba igihe. Oh my goodness. Ubandanije usenga kuri ritme wahora ko uzogumuronka ya resulta yayandi nyene. Muga abantu bari violana, abantu bavuga tumviriza nahora mvyuka rimwe ntirigikwiriye, ndakeneye kuvyuka kabiri, cyane ndakeneye kurara ijoro ryose. Eske ndikunda mvugana n'abantu bimwemo muri kino kibanza bagiye kumenya inzira z'Imana zo kuduzwa. Haleluya, haleluya. Mu misi heze naciye mu kintu cansavye gukoresha uburyo bwo kugwana ahora nkoresha. Umunsi wose wajana n'igicaniro n'ikimazi cyacu gushika ku munsi wa nyuma w'urugamba. Siriko muri ko muranyumva, ubu narinzi kubaka igicaniro kubwo ico kintu, hanyuma nkitega kubona Imana ikirakora. Mbwa Imana ambwiye tumve ivyo ntibihagije, bivanye n'icuri kurahangana naco. Nkeneye igicaniro cyo ku munsi, daily altar, daily sacrifice. Siko muri ko muranyumva, nkeneye ibitandukanye n'ivyo ndakumenyere uri kurakora mu bihe bisanzwe. Isi nizo nzira zo kuduzwa, biragusaba brutalite spirituelle. Ani handu uvuga ati kama mbaya. Baba nyamibembe
bane igihe cya Elisa. Hariho protokole yari isanzwe hari. Umuntu agwaye imibembe, ijambo rivuga ngo uwo muntu agira iki, bamute inyuma y'igisagara, ntiyemere kuza aho abantu bari. Baca baragenda, abavyemeye bagumyeyo bapfirayo. Mugabo bane baracamwe aravuga ati none vyakweri nuko nyene aha nyene vyaraheze, ngiye umuntu aramuze diga ntibirahera. Hari ama ekipe ahora akina, raba kino kintu mugumane nanje, agatsindwa mu mwanya wa mbere 3-0. Iyo bagarutse ukabona ko baje biteguriye kwakira isheke bagize mu mwanya wa mbere. Mugarandi ma ekipe banakubwira no mu makomantere bakavuga ngo sifre finali taravuga, ntute agati mu ryinyo ngo vyaheze. Hari ama ekipe asanzwe azwi ku kintu bita remontada. Umunsi nabigisha Italiano mamba iki Espanyol be nigi kicho remontada nigi Espanyol vuga ngo remontada ro mo ta remontada remontada. Wowe utari kurabivuga ntibizoguma amaraso yiwawe. Iyi ni nyandiko ndiko ndandika amaraso yanyu kugira ngo aho uzoba uri hose uze uri ku munsi umwe ngo ari ikintu bavuze cyitwa remontada. Remontada ni kuvuga iki? Ni umuntu yivyukiranya, ni ekipe yivyukiranya. Abantu ndiko ndavugana nabo n'abantu mu byo bagiye kubamenyera ko ni ikintu cyitwa remontada. Kwivyukiranya. Yo Paul ari karandikisha ishengero ry'abikona akababwira ngo dukubitwa hasi ariko ntitugwaho. Abari karavuga ngo turi abaremontade, dusugerezwa impande zose ariko ntidushika numva remontada. Amos akavuga ngo wa mwasi wanje ntukanyitambe kumuvyimba kuko naho nogwa hasi bwetangabo injwi uhoraho azomzutsa, uhoraho azomagusa, uhoraho azomzura, uhoraho azonsira hesi, uhoraho azomagusubira kuduzwa. Vuga ngo remontada, remontada. Na Satana bimenya yuko wewe ntuheranwa. Mu myanya ya mbere byose kugenda nabe ariko mnakurindire. Hari umwanya wa remontada, hari umwanya wo kwizukiranya, hari umwanya wo kwikangura, hari umwanya wo gusubira kwambara inkomezi ukegukira iby'iwawe amasi n'impundu. Sierge muri abaremontadeur n'abaremontadeuse. Sinzi ko kibaho kitabayeho ndakiremye. Uti nduwivyukiranya. Mehera tushu umuntu ati nduwivyukiranya. À gauche à droite, nduwivyukiranya, nduwivyukiranya, nduwivyukiranya. Ndumva rumuni mpemu Imana kagana nduwivyukiranya, nduwivyukiranya, nduwivyukiranya. Ivyanje ntibisoka bihera gutyo nyene oya. Ivyanje ntibisoka birangira gutyo nyene oya. Ivyanje ntibisoka bihera gutyo nyene oya. Ivyanje ntibisoka birangira gutyo nyene oya. Hariho kwivyukiranya, hariho kwivyukiranya. Hallelujah. Yobu acaravuga ikintu gikomeye. Niba gutemvya hasi ngo nawe uzovuga ngo hari kimvyutsa. Mbwira umuntu ati hari kimvyutsa, hari kimvyutsa. Aha, niba gutsinda hasi. Hari abantu baba barigeze gutsinda hasi gihe kimwe jewe ndimo.
ukumva ko vy'ukuri bagutsinze hasi, hakagera n'ahantu uvuga ati no ndabivuyemwo, iyi ntambara irarusha, bino bihe biranduhije, muga nkumva akajwi kanyorera toya, wewe uri umuremontadeur, wewe nturi nk'abandi, wewe ntushoka ubivamo gutyo, nibagutsinda hasi uzovuge niko kamereka, uzovuge niko kamereka, uzovuge niyo natuya, uzovuge ngo hari iki byose. Umwana umwe wanjye araza arambwira ati apote nabivuyemo, nabihevye, aho nasabiye ishure ngo nje kwiga, nje guca master, baguma bariko baranyankira, maze kugira inshuro nyinshi narushe. Tabwira no mafi, oya muri seje soko tumeze, tugwana gushika ku musirikare wa nyuma, gushika Imana ivuze ngo hagarika niho duhagarika. Nico gituma batuzi nk'abaremontadeur. Ngira umuntu ati ntitumenyerwa. Hona abantu bagiye kutumenyera muri balcon imwe. Umwisi yeze numva umuntu hambwiye ngo nakurose, ni warose iki? Ngo narose ngo mubatse urushengero ngo ahantu hameze nka stade. Imana irakunda abantu b'abaremontadeur. Rimwe shwa kari bishop akiri umukozi wa leta, yarigeze kugira umudirecteur yakunda cyane, yavuga ngo ico ndamukundira ngo arankoresha nkumva ko nkoze ndyohewe. Hana hari undi akubwira ati bikora uko uvyumva, mugara undi abona ugeze ngatoya nshaka uko usuiva ritme yiwewe niko biro tuva uri imbere y'abandi. Ababigisha twakuze batworohereza ntidusome ibitabo, uyu munsi tugeze kubisoma niho tugira ikibazo. Abigisha batwigisha batadukarira, uyu munsi niho turiko turabiriya, nivyo canke sivyo? Abaremontadeur nibagutsinda hasi, wowe uzovuge there is a lifting up. Hari kimvyuze jewe nduvyuka, so ugumayo. Ngira umuntu ati singumayo, ndavyuka, simperayo, ndavayo. Sinyobe heye yisindes taka mwami simpagarara mparanira gusozera uyu murimo. Hari abantu wumva bafite ikintu muze kwita surviving mindset canke mentality. Ni wa muntu avuga ngo ngo nani twari tuzi ko twohashika, Imana ishimwe, kwa twageze. Eliya ashaka kuzana iyo mentality ngo nopfuma nimfiye ujahe, baza umuntu ati ujahe ko genda rushe n'ubuzima, ruha uzosubira uruhe mugabo ntahuja. Mwanyumvise? Bwira umuntu ntahuja, ijuru iracagukenenga, uti na jewe ndacagukenenga, ujahe. Kwara zikaza zifuriza hariya na hariya, ivyo zibwira tumva uko mwaje niko muzogenda, ndahari kugira ngo meze gusoza neza ico yanzaniye. Umwanditsi w'Abaravuga ngo tweho ntituri muri babandi biyonjorora bakabivamo. Muri abo ntituri, mbwira muti nimba wari urimo ndaguhebuje. Umunsi umwe numva ka imwe
sibuka kandi yo natrese ubu byabaye byinshi ndayoberwa se ari ibyo nagize uravyumva nkaba bitabaye kuri je bikaba handi murantunga mu mburane. Umugabo araza abwira umugore amubwira ngo umviriza ngo ejo ngo tugende dusinye divorce ngushaka kuvana nawe. Ngora amwitegereza ati sa uvuze ushaka shaka divorce ndananiwe no kubana nawe. Atunanigwa utananigwa ivyo birakuraba. Jewe ndinga ndi musigwa ushaka ntugende uzogaruka unsange ngaha. Ngora nawe ntabyo ushaka. Ngora nawe nturushe. Jesse ndushe. Ariko uvuze ngushaka tuvane wigeze nkunda. Tubivemo tubihagarike wigeze nkunda. Nturi umuromontadeuse. Harabafyinye gutyo munyuma timbega kutagenda. Una ariko ndagukanga waruzi ngo ndakanguka nda. Ngira umuntu ati sinkangwa. Nachivuga ni wow. Hari abantu asa nda. Wanu ushaka kuba akagenda bishaka genda uja he. Haleluya. Ngiye umuntu ati menya inzira z'Imana. Menya inzira z'Imana. Wow, ituko turavuga inzira z'Imana, tuko turavuga un schéma d'un processus. Uburyo. En fait, mu miss zoba fise kubana na munyigisho. En fait, ndashaka kubatahuza yuko Imana ntiyemvanta inzira nshasha. En fait, nizo tubona ani nshasha, nizo twebege tutari bwameze, ari bwabeho ku bwacu. Kuko ni ijambo ry'Imana rivuga ngo munsi y'izuba nta kintu gishasha kiriho. Mwene majambo warukwiye kumenya laboratoire y'Imana kungene ikora. Iyo igihe uyimenye ntusura gukanguka canke gukangwa n'ivyo uri kurabona. Ubuzi neza ati ikirico kigize. Wazi umuvyeyi atari rya mbere avyaye. Inda ya mbere ashaka kumutera ubwoba parce que abafise amakuru menshi biki mugabo rero yatanguye kuza arabamo. Bimuha experience yuko bati numvise iki kigize camenya kwageze iki. Haryo aratubwira sinika arivyo cyatwa tubona umuvyeyi agera ahantu nakarero akaguma ariko aragira isevu akaguma n'ikirungurira. Harivyo twumvise batubwira ngo umwana ngo abari karamera umushatsi sinzi karivyo be ababizi ngo nivyo. Nta muganga ari ngo umwana abari karamera umushatsi nico gituma umuvyeyi agira ikirungurira. Ngo akarago kazovukana umushatsi mwinshi. Ngo ya kubera iki ibirungurira vyinshi umuvyeyi aguma ari karagira hari ucaza akazana no buhanza bagaca mwita ruhara ugacebaza yaba yajari ruhara kubera ko umuvyeyi atigeze agira ikirungurira ntavyo tuzi. Mugashatse kuvuga iyo atarinda ya mbere umuvyeyi agira ahantu arasura kugira ubwoba. Sizovyibagira amabari ku mwana wakangajwe akari umwana wa kane. Tuja kura mu docteur umwe hanyuma ariko aramubwira ivyo madame akati umugabo kutambajije iki ati kinacu kutaba akavuga erega kumeza ya nagira umva acamanza arahagarika ngo madame ndakubaza nguru umuganga nguru mu docteur ati kubera ngo numvutse ibintu byinshi atoyaye none wabimenye gute ati si umwana wa mbere narize ndagendereza ndamenye. Iyo umenye inzira z'Imana ntusura gutatona ugenda wemye. Vuga ngo ugenda wemye. Yes. Hata mwibaza ngo ni kugubusa rimwe nemwe mubona twanyitse tukaja kwigobeka si kubera ikindi turazi ico turonkayo. Turazi kungene tuzana inama y'Imana kwambara umubiri ikazi kabana natwe. Muriko muranyumva ico nshimana nshaka ariko hari ikintu kamesha abwira ndababwiye kumenya inzira z'Imana munyumvirize neza biguha kumenya mu buryo bwuzuye neza imikorere y'Imana. Hari abantu gushika n'uyu munsi bamaze imyaka myinshi bakije mugabo ntibigeze bari ikiguzi cyo gushaka kumenya inzira z'Imana kungene zimeze.
abo rero ibintu byamaye babera bishasha. Mugabo hari abandi umwe arambaza ati kwereka iki kintu shoko ko ari pastor Claude amubwira ati je yanza ko ndi wewe nari kuba nabihebye ati je visi novyihanganira caramubwira nti ego mu bisanzwe nuko naje ubu nari kubikora mugabo iyo nzi neza yuko hari ico Imana yavuganye nanje hari ico nabwiwa va iyo situation sinduha vyorusha ndagwana gushika ku musirikare wa nyuma kandi ndangiza mfise umutwe wa Goliath maboko yiwanje siho mikomranye parce que c'est gambere babibaye ni bintu kenshi bakunze gushikira umuntu w'Imana. Cyo tumisha muri Imana yatubwiye ngo Imana yamenyesheje Mose inzira zayo abisirayeli bamenya canke babona ibikogwa vyayo. Hallelujah. Reka mvuge inzira z'Imana kuzimenya nukumenya uburyo la manière ordonnée par laquelle Dieu agit et accomplit ses desseins. Muriko muranyumva nukumenya mu buryo novuga buri ordonné parce que Imana yacu ni Imana y'urutonde. Imana yacu ni Imana y'urutonde. Imana yacu ni Imana y'akajagari. En fait, à force yo kumenya inzira z'Imana hari igihe nshobora kubwira ikintu umuntu wakibaza ngo nacereswe mbwa sinacereswe cyangwa sinagihishuriwe ndabivuze par expérience ndakivuze out of experience ndabivuze nzi neza parce que ico kintu iyo nzira yitije ndazi wigeze kuyitiza n'amaherezo yiwe kumwe yabaye cyangwa nanje vyarambaye siko mvuje ndavuga inzira z'Imana n'uburyo butonze neza buduha kumenya no gushitsa neza imigabo n'imigambi y'Imana ku buzima bwacu. Okay, gushika natwe kubera ko hari umurongo ushaka ko dusoma gatoya. Somera abaheburayo just akaro gatoya cyane ku bantu b'abaremontadeur ibyo mubwirizwa kumenya. Abaheburayo 7 ku murongo 5 ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'10. En fait, yes, imbere kusoma ubundi twari gucurika. En fait, umurongo w'10 ni wari kuba umurongo w'indwi. Umurongo w'indwi nawo ukaba umurongo w'10. En fait, usomye kumviriza ingene ibintu bitonze hano. Mwe Imana ashatse yuko duhera kuri 7 kugira ngo tuze kuri 10 bidacuritswe nkuko ndabivuze, ariko ubundi ugiye kuraba duheje gusoma ano majambo muca mwumva umengo au fait icatumye verset 7 ibaho ni kubera verset 10. Siko muri ko muranyumva. Au fait iyo umuntu amaze gukura ngukuntu adeduza ubuzima avuga ati ibi nibi kwarukugira. Siko muri ko muranyumva. Yosef amaze kubona ivyamubayeko bariko baravuga ngo utubabariye kuvyo twagukoreye yavuze ati mwe mwagambiriye kungirira nabi ariko nizo zari inzira z'Imana kugira ngo Imana inzanire ivyiza. Agashaka ikintu gikomeye ngo ishitse ibiriho muri iki gihe ikize benshi boye gufa. Burya Yosefu ntiyapfuye kubabazwa no kwangwa no kugirirwa nabi kubw'ubusa. Hari abantu Imana ari keneye gukiza mu gihe kiri imbere. Siko muri kumshimira avuga. Nisho bituma Imana iducisha mu minyuro yayo. Mugabo irazi finality, irazi destination kungene izoba imeze. Rero abatazi inzira z'Imana baragera ahantu bagakora amakosa menshi bakaza guheza match na karero bafise amakarto jaune menshi kwera amakosa bagumye ariko barakora. Wibuke yuko nko mu nkino iyo ugize amakosa menshi bashaka gupriva match zikurikira. Siko muri ko muranyumva. Hari abakinyi bitewe n'ukungene bitwaye nabi bashaka babwira ati kuti match zo kurikira kwa canke match zibiri ntimuzozikina murabaye suspend. Kumbura izo match bari kubria bari ku uravyumva mugabo gacha bahanwa kubera ko bakoze amakosa mu rukino. Hari abana Imana uyu munsi mu ishengero rya Kristo bakora amakosa menshi kubera kutamenya inzira z'Imana. Mu mabagera hano ngo iyo mbimenya simbana to ayo Maria ni wari ko warayarize
ni kubera kutamenye. Hakaba n'abandi iyo bamaze kugera ahantu bakura bakaba bamaze kwakira ya nature y'abarumontadeur, bashaka kubwira Imana ati Imana hari igisigaye naco nyene kizana, zana ico gikombe ndakinywere ko mpeze, parce que barabizi neza yuko mbabwire iyo umuntu agwaye malaria naciriza kiri hagati. Navyo kuvuga ngo urumvise mitende ngo baca bagabanya amaserume, oya, aguma ari ya maserume nyene kuri ya masaha ya yandi nyene, atari uko ufata ikinini cekivari rya serume. Nayo iyo bitameze gutyo malaria bavuga ngo ntiyaheze iragaruka, kubera ko umuntu atigeze avugwa neza akama ariko agwara agacaba, uravyumva nyene umuntu aguma ariko aragwaragurika. Mugabo wundi aravuga kubera ko abazi inzira, aravuga ati muga mvomisa ntavomisa zana ndabiheze. Birumvikana. Iyo umuntu yamenye inzira, sigituma ngo banumva akaruka abadamu ariko akuma kaza hafi, naho babibabaza ari we yijana, niwe yisabira kubabara. Hari igihe kura ko ufite umuntu ataramenya avuga ati basi nubona basi bana kera tukira abanyeshuri, ikibazo uza gukora cy'ibintu ndakunda ubushaka ntumugitangurire ko bagihereze ko. Harabo byashikiye ngaha, mugabo kunda avuga ati none nubundi tuzohura nibakizane kama mbaya bihere biheze ubuzima bubandanye, nivyo canke sivyo. Ariko umuntu adashatse kuvyafronta n'ahari muri universite baramuha compliment. N'uyu munsi ari abantu haize imyaka 10 barahejeje kaminuza, mugabo ata diplome bafise kubera ko hari ivyo banse guheza. Nabo barakubwira ati umviriza tuzorindira kugeza biheze. Ngira umuntu ati kugeza biheze. Imana ihaye umuzingo w'igitabo Ezekiel amubwira ngo akira urye. Ezekiel ngo birarura, yarasika Imana amubwira ngo cira. Imana iramubwira ati umva mira uce wongera urye uheze. Kuko Imana irazi inzira, birarura mugabishise mu nda birasosa. Mwanyumvise? Mbwira umuntu ati ntibikwica biragukomeza, ntibikwica bikungura ubwenge, ntibikwica bikugira umuhizi cyangwa umuhizikazi. Haleluya. Muriko muranyumva? Okay, impa Abaheburayo 5. Kristo mu minsi yabaye mu mubiri, amaze kwinginga no gusenga cyane iyashoboye kumukiza urupfu, atakamba cyane arira, agira iki? Arira. kandi amaze kumvigwa kubwo kuyubaha. Tugende bukebuke. Kristo Yesu ari mu mubiri yabaye ubwa mbere yinginga asenga cyane iyashobora kumukiza urupfu. Iyo ishobora kukimukiza urupfu ico gihe ntiyatakamba. Iyo imwumva heje gutakamba ntiyarira. Iyo atarira ntiyari kumvigwa kubwo kuyubaha kwiwe. Kime kiguha ikindi. Shakita parani gusiga, harane gutereka. Imana ati ageze kuri iki, muduze kandi ageze kuri iki. Iyo umwana ariko arakura hari umwanya ababeshwaho n'amaberebere gusa canka amata. No mu ijambo ry'Imana ko nyene bayivuga ngo kera mukira abana mwari mutunzwe n'amata apanja zigumye. To ndikuvuga ngo hariho amata na yaba bebe ntago muri ko ubu ninde uzakugirira ivyo. Ubu nta n'uyaguha kare, les autres enfants barabaha si bose. Hari abantu nawe nyene urumva uzorabe, hari abana bataronka iyo etape yo kubinginga.
mugabo ni vyiza yuko naho bafise amafasilite tubamenyereza kubabazwa, kuko twebwe ntitutabamenyeza ngo tubigishe ingene badatubwoko bariko barababazwa, ubuzima buzobababaza. Iyo batabiteguwemo bazotubwoko. Cyo tubona uyu munsi abo bita ba slay queen. En fait, oya, nakeneye kuvyuka saa 1:30 haja ku kazi. Oya. Arondera uwo yamuha atarinze kugira ikikubira icuya. Haleluya. Turi kumwe. Umviriza garuka hajya. Ndashaka mu uni Yesu umwana w'Imana. Ngo mu misi yabaye mu mubiri yabayeho yinginga. We burinde kutinginga. Kwinginga ni inzira Imana yashizeho. Ngo je usini ngo abandi ngo je ntarasenga. Aba yahejeje gukora. Uracari muri creche. Hari igihe uzosenga ntakore. No, wego mubaho gusa baho ndera baho. Umunsi musomenya ati bwa bundi. Umunsi bose dokwibagira umuhungu umwe. Afate kubera nyene urumva nyene yabumye nyene Imana imugirira ubuntu. Donc ntiyumve ngo nibaza n'abagenzi bayo bunuko yavuga nta muntu yobabazwa gutya ataka byaha yakoze. Mugabo nabantu b'Imana bagendana n'Imana bazi inzira z'Imana, bazi ko umuntu ashobora kugeragezwa kababazwa agatsindwa hasi atari kubera ko yakoze icyaha, mugabo kubera ko ni inzira Imana ikiramucishamo mu kuduzwa kwe. Hari abantu muri kino kibanza nanje niko nari meze kera, iyo ikintu kitari ciza kinshikiye naje ntangura kurondera ivyaha noba nakoze, nkihana n'ivyo ntakoze. Musu Imana yambwiye tega nta cyaha wakoze, ibi ntibiriko biraba kubera ibyaha wakoze, sintege nke wagize, samakosa wakoze, ndiko ndagutoza kugira ngo uzobe umuhizi mu runganwe rwawe. Uyu munsi abana bagerageza kwitondera inzira ndabigisha z'Imana. N'uyu munsi mu buzima umva nibace mu bimeze gute. Hari igihe naje ntangara nkavuga nti mu myaka yiwe sinanzi kibi yoshobora kuvyihanganira, mugabo agahagara kubera ko yaravyigishijwe. Muriko muranyumva mu misi yabaye mu mubiri yabaye hagira iki? Yinginga, asenga, atakamba cyane, vuga ngo cyane, kandi agira iki? Arira. Umurongo 8. Naho yari umwana. Bari majambo umviriza, even though Jesus was God's son. Muri ndavuze ngo naho yari umwana. Cyabaze none umwana. Naho bavuze ngo naho Yesu yari umwana, God's son, umwana, le fils de Dieu. Naho yari umwana w'Imana. Naho yavuye ku bantu. Muri kugenda Yohana umatizi avuga ngo uwo akwiye gukuzwa nanje nkaba muto, kuko uravyumva uwo yahoranye n'Imana avuga ivyo yumvanye Imana mu kanwa kayo. Uwise avuga ivy'isi ariko uyu avuga ivy'ijuru. Niko Yohana umatizi yamuvuze. Mugabo naho yari afise standard. Raba yigishwa kumvira Imana n'ivyo yababajwe. Yigishwa kumvira Imana. Apara na ruwanje na adorasi. Apara na mashure yize mu isi oya. Yigishijwe mu ishure ryitwa gute? Imibabaro. Buri muntu ati ari ishure ry'imibabaro. The school of sufferings. Iryo ni ryo shure ritoza. Gena muri umuntu wese muri Bibiliya yanditswe arafise ahantu yaciye muri iri shure. Umuntu amaze gukura amenye bwabundi ivyago amakuba ingorane zinje ko Imana ntiyampevye. Imana inyinjije mu ishure kugira ngo inyigishe ivyo ntarinzi, intunganye ukundi gusha, inkore ukundi gusha.
umvira ku murongo w'icenda. kandi amaze guhingurwa bwose. Iki ndagikunda, amaze kugira iki? Iri shure rero kugira ngo duhingurwe, mbwira umuntu ati Imana yakeneye kuhingurwa. Amaze guhingurwa rwose, mushobora ngo in this way, muri iyo nzira, God qualified him as a perfect high priest. Qualified, niho yashoboye kubaka. Nubwo yaje avuye ku Mana, ntiyashitse mu isi ari karifye, yagiye kuba karifye amaze guca mu ishure ry'ubuzima ngaha muri nose. No, ni Yesu, si umwana wo kwa Muhondogo na Supesi, ni Yesu umwana w'Imana isumba vyose. Ariko God qualified, Imana yaramukarifye, iravuga ati aha, ibi vyose aje gucamo, he's qualified, arabaye karifye, kashobora kuba, listen to this, the perfect high priest. Mucoza avuga ngo abera abamwumvira, amazwi ngo abera abamwumvira bose inyanduruko y'agakiza, inyanduruko y'agakiza kadashira. Yesu abaye inyanduruko y'agakiza kadashira, ariko natwe turashoboye kuba inyanduruko y'agakiza kahano muri nose. Imana ikirakurondera ko kuba inyanduruko y'agakiza, gutuma abantu bavuga ati no, nimba umuntu akijijwe, nimba umuntu amenya, nimba umuntu yihanye, abaho buno buzima, nani ndakeneye Imana. Ubaye inyanduruko y'agakiza. Nisi Imana tugumije hano muri nose. Umviriza rero disi, umuherezi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki. Imana imaze kumi, and God desired him to be a high priest in the order. Niho nababwiye ni verset 10 au fait yari kwiye kuba seti nayo ikaza kuba 10. Bijya vyose gusenga, kwinginga, kurira, gutakamba, kwigishwa n'ivyo yaciyemwe bimubabaza. Kino gicapo Imana yari muteguriye cyo kuba umuherezi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki. Amen. Ibi ubimenye, listen to this, ibitangaza vyiza wabonye ku buzima bw'iwawe uzokongera kandi gusubira kubibona. Uyu munsi kubera iki na karorero tuguma turiko turaronka kinju, ni kubera ko abakora kinju barazi formule, barazi ivyo bakora kugira ngo dushobore kuronka aya manzi. Cyo tuma kinju wanyoye mu mwaka uheze, nubu ni wanywa yindi muri 2026 uzokumva gu ari yayindi. Kubera ko bitigeze bihinduka, ni kubera ko inzira zigeze zihinduka. Ufite Imana ikeneye yuko, listen to this, ubuzima bw'ibitanga, supernatural life be our natural life. Reka bivuge mu Kirundi, Imana ifuza ko ibidasanzwe, ibitangaza n'utwumiza bicika ubuzima bwacu bwa misi yose. Aho hari umupapa umwe nagiye kumusengera mu Kanyosha, jewe ngiye nsanga ameze nk'uwamugaye. Yari umupapa akunze kubona dusengana n'abana biwe, ico gihe nari nkiri umunyeshure, tugasengana na madamu wiwe yarakijwe, ariko ntigera aja mu nzu y'Imana, nta nivyo yumva. Mu nyuma umugore we arambwira ati mukozi w'Imana kivyo sene bwa apote, ati jewe ndazi kufise ingabire gusengera abantu bagwaye, uradusengera umushinga ntaye wanje. Uwo niwo mama yanatumye le samedi mu bigwingo busaguze nsengera abantu bagwaye. Nyambwe ati kubera iki yanga birenze. Uwo mu mama rero niwe yampamagaye gusengera umugabo wiwe. Bariko barundi ipapuro vyo kuja mu Buhindi. Hamashitse azarambaza ngo ngo ajyanye Kevin. Ahanyene ubwo mumbwire ko ugiye kunsenga hanyuma sinsubire kubabara, sinsubire kumera gutya, sinsubire ubutarasenga. Umuntu kubaza gutya, none ubigira gute? Ndambwira ntoya, ntumva nyene ndagusenga nisijewe ndabikora, nije ndaza guhamagara Imana, ngwihamagara muri muruwe. None ngo je sinasenze, ariko gama ngo ibyo bintu byanyu nabyo. Urumva? Ntangura kugona niyo ntambara. Nyuma numva ari karanjana ahantu nza gukekeranya. Ari karanjana ahantu nose ngumengo ndiko ndikurayo kwera kurumva nyene, urumva wewe ahari ariko anyereka ko bidashoboka. Umugore yamuconvince aravuga ati ntajwira ronka amahurazi nyene umudamu nyene yagukoreye ko yashaka kugira ngo usa arondera nyene ase mugabo ariko aranyumvisa ko bitaza kuba. Numva reka njana uhanda bwa ntaho sinahinjira. Cyarambwe numviriza papa, ni hamutokira nico cyo bigitangaza.
kuri jewe nayo gukira ntikiza kuba igitangaza ngwe nguvuze nutakira icyo nico kiza kuba igitangaza mugabo gukira icyo si igitangaza. Arambaza iyo conviction uyikura he? Ndayikura kuvyo maze kubona Imana ikirakorana nanje. Nturi umuntu wa mbere, hari abari barembye kuruta, hari abari bari mu makoma, hari abandi bari bamerewe, hari abandi bari bapfuye, ariko wowe umeze gutyo hamutoke nico bigitangaza kuri jewe. Ngoke ngo jako gusengera abantu bakuze ntivyoroshe, ugenda witeguye. Taramubwira ntunamika amaso dusenge, tanamusengera mugabo mu mutima sinavugiye hejuru umwe mu mutima bani Imana bimenyekane ko ari wewe Mana. Ndamusengeye umupapa atangura kubira icuye, umupapa atangura kumva ashushe, atangura kumva ibintu biriko birahinduka. Ngize gutya ntangura kubona amosoza ari karakoroka, ndavuga ni harahari Imana idushisha. Rimwe binyibukije igipapa kiraho nigeze gusengera gipima nk'imetero 2 zirenga, hari kiriri cyacumaganye gutya kibashoriye ne bagupresente mu mukozi Imana ushaka kirakurabe. Ndavuga nkabona ndahavuye, ntabo birashikira bakunda gusengera abantu. Hari ahantu usenga uti Imana urahantu ndagushima ukaba nyene urakoye tuzi inzira zayo. Ndasenga nti Imana sinizeye inkomezi wanje, ni wewe nshaka ko wiyereka uno mupapa. Rero urumva ko cari kirekire nyene nige cyane nterurije, nari natinye kwibira ngo gifukame. Ubundi abantu bandutuburebure ndabafukamika nivyo cyane gisengera gihagaze, ntivyakunda ko shikana kuboko ngaho wari rurerure nashikana ngaho. Ndiko ndasenga numva muhemera mbya ati vuga muri mutamenyekana, ndasenga muri mutamenyekana. Mu nyuma sinzi ijambo navuze, cyasanga nkubise ku kintu atawundi muntu azi ku buzima bwiwiwe. Sendi ko ndasenga numva imari nkubise ngo pa, ndavuga ikiriri inzu zirava. Ngiye kuraba gutya ndabe ko ari vantu, chansanga na moso za chagi papa narakunze Imana. Uyo mupapa ndamusengeye mbona ari kararira. Inyuma yaho ndavuga ni Imana ndagushimiye kumukijije, ubu agiye kuba muri bamwe bagiye guzoshimira nawe bavuga ingene bakubonye ukora. Ni mu izina rya Yesu, amen. Cyarambwira ni papa urashobora guhaguruka ubu rero. Cyana mufata ukuboko arahaguruka, umva umugongo we wacitse mu kubiri ntiyashobora guhaguruka. Mbona arahagurutse, ndamwira twoshobora kunama gatoya. Arambwira ngo ugize iki? Kubwo babare bwose ngo buragiye. Ndamukoresha ibintu vyose akira instantanément. Mu bantu yazikara abakozi b'Imana aravuga mu apotre Keva. Si kubera ikindi, ni kubera ko ofete namenye inzira z'Imana. Nishimana ikeneye kutwigisha. Haleluya. Kugira ngo nejo bundi namva ngifise byinshi ndangize kuri note monyaje, sivyo? Mu 2008 hari umwana umukobwa twasengana, papa wiwe yari yatanzwe ko ikimazi na mama wiwe. Hama iwabo hari ibikorwa by'ubupfumu biteye ubwoba. Uwo mwana hagera ahantu amadayimoni aramubwira ngo ntuzi ko ari mama wawe wishe papa wawe, nimba namwe mudakeneye kumukurikira papa wawe tora imbugita umwitange. Umwana acaba muri ivyo bihe afise iyo pressure yo kurondera ingene yica mama wiwe. Hama umunsi umwe rero umva yari yasikazo bikora mu ibanga, umunsi umwe biramwangira kabigira ibanga, acarabivuga arabwira mama we ati ntegeza kwica ndazi ko ari wowe wishe papa. Donc mama wiwe acabaho mu ruhagarara
uravyumva mu kuryama yiyugaranye bacunganwa bagize iki hama wiwe nubwo byari bimeze gutyo kameme araduhamagara ekipe twajanye bose baragerageza kumuganiriza uwo mwana aranga kubemerera ariko ati ntegeza kumwica naramaze kubitegura yego ubu yabimenye mugabo nafisi ibindi nzokora ntategerezwa kubaho nkuko papa wanje atabayeho bose bahejeje numva muhemu yarambwiye ngo ja ku ruhande ico nakubwiye ngiye ku ruhande acama ubuzima bw'uwo mwana mugabo nza gusanga muvyo ariko arabamwe harimo ivyo nanje nzi nabayemo kuko nanje ndi umwana yababajwe kuva ndi muto ofete maze kumenya ubuzima bwiwe menya ko ofete nubwo bimeze gutya icambira akeneye amasengesho akeneye umuntu bwa mbere mbere mutahura cyarambye ntimashaka kumuntiza gatoyi cyatuja ku ruhande cyanumva muhemera ambye ngo mushinga intahe yiwawe cyangwa ndamushinga intahe yiwawe ikiko ndamushinga intahe atangura kurira ndamushinga intahe cyane umviriza rero ndatahura ibiko birakubako cyandamwereka ingene ufete ivyo ariko aramucanke ivyo Imana yemeye ko abantu baragera ahantu aho barinda bagira ama depression nibindi yumva umengo ufete ubuzima bwaramubereye injuste ibintu kubera kibiriko biraba kuri jewe uri abantu bataratahura neza ko abantu twese nitumeze kumwe harabo Imana ihitamwe kugira nabwi ikura mu bandi ikabacisha mu ishuri tariki iracisha mu abandi mugabo ntibirike apfa kubikora gutyo nyene hari ikindi biriko iratargetinga imbere ndagerageza kubimwereka ndamwereka umugambi mize yarageze ahantu yumva ko nakiriho nigikoko umuntu yena agendana umugambi wo kwica mu mawiwe ndamuzana ahantu ndamwereka kungene azoba uwo gutabara benshi bo mbunungano bwiwiwe meje kwimubwira mwene hoshaka kunyemera nkagusengera arambye ati wewe woshaka kumusengera kurako ni woshoye kuntahura ndamusengera duhejeje namwe nti wonyemerera tukajana kwa mama wawe ukamusaba imbabazi kandi ukamusezanira ko ivyo wari warateguye gukora utazopfa ubikoze arambye ati ego kurako sinarizi gituma ibiriko birambako cyo turagenda asaba imbabazi mama wiwe umwana acarabohoka n'ubu turiko turavugana n'umukozi w'Imana maguru yanyu shaka kisengesho riba Mana nyigisha inzira zawe nta muntu ahiriwe muri buno buzima nk'umuntu azi inzira z'Imana kuko uwo muntu yama agira access ku buntu bw'uburyo bubiri ubuntu Imana isanzwe igirira abantu bose n'ubuntu Imana igirira abahizi gusa dusenga Imana turakubasha kandi turagushimiye wewe uratuzi kandi uradusobanukiwe tawushime ko wemeye ko tuba muri kuno kwezi ukwezi ko kumenya inzira zawe uducishamo kugira ngo utuduze udushikane mu kindi kibanza kindi tuziye dushikamo mbere utugirire neza utwiyereke ubwizigigwa byawe dukomeze kubibona ari wo mugabane urongora kubaho kwacu senge abana bawe mwami Imana bahe kumenya inzira zawe bahe gusobanukirwa inzira zawe nkuko ijambo ryatubwiye ngo wamenyesheje Mose inzira zawe ariko abisirayeli bamenye ibikorwa byawe ntitukeneye kuba abisirayeli babona ivyakoretse batazi ingene vyakoretse ariko dukeneye kuba babandi bazi umutima wawe babandi bazi kwandaza umutima wawe aho bari maze bakabona uruzi rw'imbabazi n'urukundo n'ubuntu ruriko ruragenda rududubiza ruriko ruragenda rusura ruriko ruragenda rutemba kubakubaha kubigishijwe ishure mwami Imana yanje kwizegwa rijamye kumenya umutima wawe n'ivyimviro vyawe senge abana bawe naje nisengera duhe kubana tumenya inzira uri munini cyane gose nta wovuga ngo warakuzi na Paul avuze ngo turi mwizi tuza gace muga umunsi kwageze mwizi tuzomenya byose ndasenze mwizigo Mana yanje kwizego ugira ubuntu ubuzima bwacu uduhe gusobanukirwa no kumenya neza ivyo utugombako maze tube babandi igice cyamo ubona kumva ko wishimiye uzobukoze izina ryawe rikomeze wabicubahiro mwizina rya Yesu Kristo amen Imana ibahezegire